This is Sunday Umwanya TV. Bwa twababwiye bya biganiro vyiza by'amabyo bari nahaza Imana ba gospel mu ncamake n'abanandi ma comedy atandukanye ama filme yigisha afise inyigisho zitandukanye. Muri kuri Mike murabona ko muri kumwe na Diama hama dufise undi mushitsi ku ruhande rwacu. Ariko avaye ko tuvuga ibindi byinshi bitandukanye tukatuma tumuhe karibu atwidondore hama ibindi muza kumenya mu nyuma. Oyi karibu. Arakoze cyane. Dondore. Alvella Muhimbare. Alvella Muhimbare aho beje kwidondora. Okay, nitwa Diama. Nitwa Alvella Muhimbare, ndi murundi kazi, ndi muririmbyi wa gospel. Mvuka mu ntara ya Ruyigi. Nk'abasanzwe ndi n'umujournaliste wa Rukundo TV. Rukundo TV. Alvella Muhimbare avuze ko ari gospel. Imbe avuze gospel ubushatse kuvuga. Ni indirimbo zo guhimbaza Imana. Indirimbo zo guhimbaza Imana. Nagomba mvuge ngo gospel. Alvella mwatanguye kuririmba ryari passion yo kuririmba mwayitanguye gute mwavyumvire gute? Kuririmba natanguye kuririmba kuva nkiri mutonya jambo twita kuririmba natanguye kuririmba kuva nkiri mutonya nakuriye muri Sunday school amaze gukura ndava muri Sunday school umva ko narimba mu makorali ariko kuja muri studio kuririmba indirimbo zokanze nkayihereza abantu bakayumviriza ndibuka ko bwa mbere ndabikora ari umwaka wa 2019-2020 benshi iyo bari kubagira ama interview ariko baravuga aho batanguye kuririmba benshi bavuga ko baheneye muri Sunday school haje ntabushi bari muri benshi sinzi abandi ko babesha ariko je simbeshe jewe simbeshe uko byenda kubwiye n'ukuri niho natanguriye nakuriye muri Sunday school nyene nuko byari bimeze. Alvella Muhimbare uvuze yuko uririmba indirimbo zo kunira hazimana ukongera ukaba umujournalist nta kindi kintu kurande wowe gukora ntaco usibye ko ndumunyeshuri urisi ndisure none nigeze kubona muri tournage bya filme spa rero ngo ingwara yo kwibagira ngo ingwara yo kwibagira usibye ko ndumunyeshuri ndi n'umukinyi wa filme ndafise naga filme gashasha kiwanje ndiko ndakina vuba cyane nko mu kwa 4 cyangwa mu kwa 5 irashobora gusohoka part 1 kandi zo ari filme nziza iryoshe imeze neza ari inyigisho nyinshi ntumirira abantu kwanza tukiriko turavuga bamaze bagende kuri channel yanje wandika Alvella Muhimbare urasanga ko indirimbo zibiri maze gusohora hama bakore subscribe kugira ngo bazoze barabona n'ibikorwa byanje. Alvella Muhimbare kuri hari post tuzibe twize kubona ku ma stati kuri ki afise ari kuga post Alvella yo afise ingorane nyabaki mu nomanya man ujya muzi babone ijya cyangwa n'ubu bakazanye quelque part nga tuza kugutera my friend rero je sindi kimuga gusa ujya munsi nari nagize ikibazo mu kuguru bisanzwe byageze gute Shaha nagize ikibazo ndi muri tournage twagiye gukina scene ari scene twako turakina ngira ikibazo mu kuguru shaba ngombwa ko nja kwa muganga mari minsi ngwaye. Okay, Alvella ivyo numva ukora ibintu uriga ukina amareresi uraririmba ivyo bintu byose ukongera n'ibindi bikorwa bitandukanye tutasanzwe tuzi ivyo bintu byose bikorana umwanya ngana gute umwanya ukura mu masaha 28 ndagerageza nka programme byose muri amasaha 28 bikarara bikwiwemo kandi isa amasaha 28 kuko sinigera nkora ngo jenshike 22h ndiko ndakora nuvuga ngo kuva mu gitondo 6h gushika 22h niho programme ivyo bintu byose nkabikora maka bigahera vyose urabikora bigahera mareresi biki eske mu kurande rwa mareresi waburwo hagati y'umukaba uri cameraman uri editor actrice asanzwe cyane nduma actrice asanzwe muri group ya nta group ndimo narigeze kuba nkina muri JFS narabayeyo igihe kiragera bitewe n'umwanya wambana mu case nashobora guparticipa mu ma repetition mbona yuko byo bangama ku bantu tuba turiko turakorana uraza abantu bama muri repetition misi yose we nutonda mbona umenga byogorana cyane. Okay, Alvella avuze yuko kina ugatukiwa Alvella umuntu amukeneye c'est-à-dire uri ugatuki wawe ukorera ugatuki wawe uri mu actrice ari quelque part barakurondera abajeje gukinisha amareresi ubukeneye gukora agushitura uri ku mahera angana gute nimba atari ikinyegezwa umunankeneye azoze tuvugane nta kibazo anyway ariko nta muntu nzoremereza jewe ndoroshe cyane kuri gusa no kuri gusa
dusubiye ku ndirimbo ziwawe zo kuri Nahazimana. Alvella aherutse kubona yuko ku mbuga ngurukana bumenyi ziwe hariko video nshasha, video nziza cyane, video yakuzwe n'abantu benshi. Eske Alvella ijya ndirimbo yoba yagutwaye uburyo mungana gute canke vyagenze gute kugira umujya mudiho cyane cyane umudiho uri mu yarimbo umudiho utamenyerewe cyane muri gospel, wowe kugira vyumvire yuko ufata umudiho nk'ujya kawushira muri gospel wavyumviye gute? Urabona hari ikintu kimwe niyumviriye sinzi ko ico kintu gifashe nuko nacumviriye gusa. Urabona isi tugezemwo uyu munsi iratandukanye, yani umuziki abantu bakunda uyu munsi uratandukanye n'umuziki wavuza kera vyatangwa ari miduri, biraza bibinanga, biraza amakembe, birakura kugeza aho bigeze ubona uyu munsi. Rero ngerageje nko gufatira ku bajene bagenzi banje ntibagikunda za ndirimbo z'umuduri, baba bakeneye indirimbo ivuga umuntu akayumva. Sasa rero nk'umuntu akora ico gikorwa nararavye ndavuga ati message yanje ishobora kugenda ariko bitewe n'uburyo nayirungitsemo abantu ntibayumve nkuko ndabishaka. Rero kugira strategy ukarondera wa muziki abantu bakino gihe bashaka akaba ari gukora hama ugashiramwo ico ushaka ko bumva mu gihe ariko barumva wa muziki ya message ushaka ko bumva bakayumvamo. Niyo mpamvu nakoze ujya muziki indirimbo nayikoreye kwa Trick, ni gikorwa ca Trick bafatanije na Cizo nibo bayikoze hamira soke imeze neza kuri. Alvella avuga yuko uvuze yuko utegera muri beat, tukaba tuzi neza ko kenshi umuntu ariko aratamba ivyo byose atamba ivyo atari ko arumva. Urusiri yuko uri ko aratamba ujya rurimbo rwawe ashobora kuba encore ariko arumviriza amajambo ariko aravuga rwamo. Oh my friend, indirimbo yanje ripoze kandi amajwi arumvikana. Nawe wotamba gute nakuna kumwe wotamba ngo bijya bintu naririmbye rege kuvyumva nibikunda. Alvella afise indirimbo zingahe? Afise indirimbo zibiri cyane kuri YouTube ariko ndafise indirimbo vuba cyane ngiye gusora, ariko mbere yuko ndayisohora nzomanza sore part 1 ya filme yanje ndiko ndakina imaze kuja gusohoka nsohora iyo ndirimbo. Rero Alvella sora ma audio video gusa cyane cyose nkuko ndavyifuza, nifuza kuza kwa mansohora audio video. Boss manager wanje ni Imana yama yabikoze. Hari abantu bakunda kuvuga ngo manager wanje ni Imana, manager wawe ni Imana, dusigura ico kintu kwanza. Nashingiye ku bandi nishingiye ko impamvu mvuga ko manager wanje ari Imana, buri gihe cyose yo ngomba gusohora indirimbo cyo senga nta musi numwe ndasenga mvuge ngo mana ndashaka gusohora indirimbo mpa amafaranga, ahubwo ndavyumviriye gusa amafaranga mbandayaronse. Abantu bashigikira nukuri pese kubesha ndonka abantu bashigikira, kandi hari ijambo rimwe nizera nta muntu numwe ashobora kukwiyumvira ko ngo guhamahera atari Imana yakwiyumviriyeko. Niyo mpamvu mvuga ko manager wanje ari Imana. Alvella tukeneye ko akajambo ushobora gushikiriza abagukurikirana cyangwa abakurikirana TV yacu ya Sandi Umoja TV, utubwire akajambo k'umwizero kuko indirimbo zawe kumaze gusora indirimbo zibiri gusa. Ego dukeneye ko hoba hari okay dusubiye inyuma gati izo ndimo zibiri zasohotse mu mwanya ngaraguye. Indirimbo ya mbere nibuka ko iramaze amezi 9 isohotse, uco ukora karikire wumva igihe yasohokeye kubera mu mutwe birangura gukarikira cyane. Hama indirimbo ya kabiri imaze gombe kwize demo isohotse. Ubutumwa bwawe buragoye kuronka. Kwija amezi abiri indirimbo ya kabiri ejo. Ubutumwa bwawe burazimbye umwaka wose. Urumvugisho w'Imana. Oyaye urumva ukuntu byagenze kugira ngo ntebe gusohora iyi ndirimbo narafatiriwe cyane n'ishure bica birangora. Okay, dushikize kakajambo rero tugeza shikiza babantu babo bagukurikirana n'aba fans bakurikirana za channel zawe, bakurikirana channel ya Sandi Umoja TV, kajambo k'umwizero utubwire ivyo urimo n'ivyo utegekanije kudufasha. Ikindi naco je ndagusaba nuko utoza urarindira uri umuntu ubwishije ijambo ry'Imana kurindira ngo no mwaka ngo mwaka uza uzohava usanga ubaye David cyangwa ubaye ntuze. Kajambo kanyuma novuga wamwe n'akajambo kanyuma. Sakajambo kanyuma kubera hari gihe n'undi musi tuzosubira gukorana kuno musi basi. Akajambo kanyuma ejo
ejo nagiye kuri anterema numva ngo ijambo rya nyuma yapfuye avuze sasa yo naje kwa mavuga ijambo ya maso ijambo rya nyuma novuga ijambo ry'Imana riravuga ngo kubaha uhoraho nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko gutahura. Iryo ni ijambo notekera abantu ariko baradukurikirana, ni ijambo nkunda kugira ko niryo jambo ngendera ko mu buzima bwanje. Irindi jambo ngendera ko mu buzima bwanje numva nasangiza abandi ni ijambo rivuga ngo muharanire kubana amahoro n'abantu bose. Muharanire kubana amahoro n'abantu bose mu bugwaneza. Urumva ako niko kajambo numva notekerera abantu. Hama mfise indirimbo nshasha ngomba gusohora itwa uwo yakunze. Ni indirimbo nziza imeze neza ndayikunda kandi nizera ko n'abantu bazoyikunda. Ngoma ntangure kuyikorera video, izosohoka ari audio video. Sena film nshasha yiwanje iri mu gusohoka muri uku kwa kane, swate mu mpera zo kwa kane cyane mu ntango zo kwa gatanu. Ndahamagara abantu kugenda kuri channel yanje ya YouTube bakanshigikira muri rwa rukundo uko barabizi. Ndabikora kugira ngo abantu bavyumve, batavyumvirije nta kintu na kimwe nshobora gushikako. Rero bagende bakore subscribe kuri channel yanje ya YouTube, hama bapartage indirimbo zanje zirimo ubutumwa, ntiyobura umuntu umwe cyangwa babiri zifasha. Kuri Instagram ni Alvella MUHIMBARE, niyo mazina nkoresha kuri Instagram. Ashobora kumfollowinga, ukaja kuri Facebook page yanje ni Alvella MUHIMBARE, usirashobora kundonka. Ndababwira bakore na subscribe kuri Sandi Umoja TV. Ndanabibutse yuko ndi umujournaliste wa Rukundo TV Burundi, Rukundo News TV. Murashobora kuza mugakurikirana ibikorwa byanje, ndakora ibiganiro byiza kandi abizi muzobikonda cyane. Okay, Alvella avuze yuko agiye kuduha ibintu bishasha kandi murabona Alvella aracari inkumi. Mugene mu following kuri Instagram ziwe. Ariko ne ba following akora ndi inkumi. Nyene ba following akora ko bari kumfollowing. Mugere kuri inkumi. Ndi inkumi. Mugabo byose birakunda. Ugiye kumufollowinga murashobora no kuvugana byose kungena bimeze mugabo. Akagufollowinga nyene akagufollowinga mukavugana. Ega byose biza bukebuke. Mu following kuri Instagram ziwe, Alvella MUHIMBARE, YouTube, Facebook, Facebook byose muzomusangaho ariho yibereye n'ama video yiwe meza cyane. Tukaba tumuteye intege Sandi Umoja TV abandanye atera imbere. Ejo azoduha ibindi mu mwaka tumusavye ko zohora duha ni buri 10 ndwi album canke EP. Tusavye abakurikirana Sandi Umoja TV ko bana badukurikirana byinshi ndabiboneka ama news menshi tandukanye, abarimvyi ba gospel n'abandi batandukanye. Intumbero niyo gukwiragiza ubutumwa Alvella yababwiye byose cyane. So Imana ibahezagere cyane.